Sali bantu banje bantu nkunda ndatanze mwiriwe na mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye reka mbanze nsaba ikigongwe kuba ibi byigwa byaratevye mu mbabarire na Jesije ku mpamvu z'akazi byaragoranye ariko nizere ko mwiyindwi tugiye gukorana neza bikagenda neza so nongere nshimire we wakoze subscribe nyabuna waramfashije umeze neza reka nshimire nawe uri kuraba video birashika akaba ari ryo ryambere ravyi video nyabona ndakwinginze kora subscribe uje muri YouTube wandike Kavyonzi TV ukore ku kantu kinzogera hama kugira ibiganiro byose bizodutanga uzubitora mu mwanya nuko reka tugende ishuri ry'uyu munsi tugiye kwiga engene umuntu ashobora guhakinga kinjira muri Facebook y'umuntu ukayinjira mudafise mode passe udafise mode passe udafise na nimero yiwe utazi ibintu akoresha kugira yinjiye muri Facebook ukaba ushobora kwinjira muri Facebook yiwe utabizi ni hamwe uzusanga telefone yawe Facebook yawe ugasanga barahinduye ndazi nyamba bishara gushikira uramaze kumva uwo byashikiye telefone bakaba barahinduye WhatsApp yiwe yaje agasanga hari ifoto y'umuntu runaka atazi nyene iyo foto yagiyemo agasanga ibintu barabihinduye bo uyu munsi tugiye kubiraba inzira zo guhakinga ni nyinshi cyane ariko uyu munsi kadukorera inzira ushobora guhakinga umuntu kijya muri Facebook y'umuntu ukoresheje Google tubikoresha kuri Google iyi nzira tugiye kuraba ni Google iyo nzira ifise inzira zibiri ifise episode abiri ifise step abiri ariko twiga kuri imwe iyindi tuzoyiga mu kindi kiganiro gikurikira nyamba utarakora subscribe nyabona ndagusabye fasha kora subscribe ni Kavyonzi TV nongere nsaba ikigongwe mukaza kumvamwo amajwi y'abantu mu mbabarire niko byama bandi ku kazi nta mwanya ndonka umwanya muto niho nkora ibiganiro okay twagiye mbo twinjira muri WhatsApp twinjira muri Facebook Facebook aha namaze kwinjiramo jewe kandabe nk'umuntu ushaka guhakinga katurebe nk'uyu kole kavimbaneye moyo uyu wapi je mpakinga umuntu nzi ku buryo noshobora no kuja kumusaba ikigongwe okay reka duhakinge uyu bitwa Vampers ambabarire akabona iyi video azombabarire kuko sindabigize ku nyungu ziwanje ndabigize kugira twige ambabarire cyane ambabarire okay twagiye reka turabu wemeza ku izina ryiwe ry'umuntu ushaka guhakinga ukacuje ukaraba profile yiwe kujya bahamura habona hangeze ucuraba ahantu hari uburungu butatu cha wemeza ukacuja handitse copy lié de profil aha kuri copy lié de profil hatuko turaba lié ya profile yi Facebook yiwe kugira tuyikopike aho cha wemezamo gusaha wemeje aha directement uba uyikopise aha biba biheze uca wisubirira inyuma aha twayikopiye usubira inyuma ukacuja kuraba muri Google bivana na Google yawe aherereye kadurabe Opera Mini ahiri Opera Mini turayemezamwo tuje mu guhigisha Opera Mini muri Google twemeze muri Google aha muri Google tuca twandika ijambo kadushiremwo piratage di Facebook okay piratage konte Facebook atwemeza uca wemeza canke pirate canke we ushiramo ikintu ushaka urabona ko baca batwandikira ngo pirate konte Facebook en 5 mu minota 5 uca wemeza aha mbere nyene uherako kaca wemeza katura ibyo baduha okay voilà ahigeza aha rero ucubanza ukarindira urabona igeza aha deja bariko batwereka ko twinjira urabona aha musa yana makondisho ugenda ukurikiza ariko ibisi byo turaba reka turaba harwana baca batwandikira ngo cliquez ici pour commencer aha nyina cliquez ici pour commencer uca wemeza kuri cliquer ukarindira urabona aho bigeze tugeze muri panel de piratage iyi panel de piratage ucumanuka hepfo urabona hari ifoto ahari umuntu ataboneka neza handitse no de profile ahiriye nkone kubera tutaba bataramutwereka neza ucushira urabona handitse ID de profile iyi ID rero iyi ID ni ya yindi twakopia kuri ya Facebook yiwe ya wa muntu twakopia hamwe twaja muri Facebook tugakopia ya ID yiwe na tuza gushira ahantu muhatahure neza
kuko hari ibibazo byinshi abantu baguma baza kumbaza nkajya hari ikiganiro twaravye kijya cyo by'amakode yo kumviriza umuntu hari abantu babitahuye kutariko imwe nza ndababwira ati nyabuna higa application telecharge kugira video uzuyitelecharge nawe uzuyirabira video uyisubizemwo kabiri gatatu kugira ikintu gikore kandi umpinyuze unyandikire umbwire ko byakunze cyo bitakunze aho byapfuye dushobore kubigufasha bicoroshe ko azogera igihe biguma dukora ibintu udafise video muri telefone udashobora kwirabira kuri WhatsApp kuri YouTube mushobore kubikora utayibitse kuko nipfuza ishuri ko twese twiga ibintu twiga twese tubyiga tubimenye kandi biba byiza ko ibintu kibonye ukiverify ukaraba ko gikunda cyase nyandikira kuri Facebook ni Wizi Kavyonzi canke Kavyonzire Comedy niyo mazina yiwanje mfise amakonta abiri umbwire canke unsange wandike muri commentaire kuri YouTube ati nyabuna ahantu byarase kugira dufashanye okay twagiye tugeze hano ucushira reka tuanze twinzizemo ya konte ya ID kubera harimo nyinshi sorry nashize kubera harabona ari nahigishije rera uca ubwo umufyonze telefone ukagumufyonza ubwira wandike ukacugira kuri kore murahabona neza kore rero baboni ya ntuze ya ID twakura kuri ya Facebook ya wa muntu tugira tuyihige uca umanuka hepfo handitse pirater compte Facebook uca wemeza ukabirindira urabona ko bije voilà biraje urabona umuntu bace baduhaye umuntu yitwa Light Vampire Sinizeyimana nizere neza mwabibonye neza kari wa muntu twamye twarondeye kuri Facebook no nyene reka rero ucushira handitse hack this Facebook account uca wemeza hanyina hari karuja habanditse ngo hack tumuhakinge uca wemeza ukabanza ukabirindira bikagenda okay ucumanuka ino munsi reka turindire kuko biratwara kanya okay biratwara kanya aha rero urabona ko byamaze iwe zimya urabona ko byamaze ko rirema byamaze gutora aha rero urabona ingene baca kwandika ngo confirmation de compte pirate ni ibintu baba bakonfirmye ucumanuka ino munsi urabona ahantu handitse ngo accede au pirate de compte Light Nzeyimana urabona ko bamutweretse neza ucubandanye isonda ahantu hari akantu gatukura nyina hari iyi korone irimo ibintu bitukura anako bahise bati nk'umwirondoro wiwe byose bira uca wemeza hari akantu gatukura reka turindire rero urabona ko bakwandikiye ngo le compte Facebook a été piraté avec 6 iba yamaze kwemeza ariko ntuburinjira urabona ko iba yamaze kwemera ko umupirata ariko ifise metode zibiri za metode nababwira nkitangira hari iyo bitwa accede en compte directement nubu iyi ya mbere handitse urabona kugira wemeze uja cliquer ici pour accéder directement pour accéder directement au compte n'ahantu hakabira handitse panel iyi panel rero nayo nzoyibigisha ingene ushobora kwinjiramwo unyuza kuri iyi panel yiwe reka rero umunsi turabe kuri iyi ya mbere cliquer ici directement so ahambira uca wemeza kuri cliquer ici pour accéder directement au compte uca wemeza ukarindira urindiye iyi ni kaya nyuma uba winjiyeyo voilà murabibona neza ko twamaze kwinjiramwo neza muri Facebook yiwe ngiyi twayishitsemo amaze kwandika message imwe bikorana ushatse uraja no kumodify ibintu nyabuna reka nshimire we wakurikiranye reka dusubire inyuma mve mu Facebook yiwe ntabone ko namurabiye ibintu byinshi je ndasubiyemo inyuma bamaze kwinjira muri Facebook yiwe ndakwinginze muntu uri kuri aba video uri mushasha mfasha kora subscribe kugira ibintu tuzo tubitora bitworoheye ni Kavyonzi TV ndabasavye muhiga ama application atelecharge ama video kuri YouTube kugira muze mubiraba kandi ntujajare ibintu turiko twiga ngo gende ubikoresha ku nyungu zawe kuko nzobereka n'ingene ushobora kubloka Facebook ku buryo nta muntu numwe ashobora kuyipirata umuntu azoshaka gupirata Facebook nkayo dupirati Facebook yiwe yaramaze kuyisekiriza
irimwo igufuri, Facebook yanje yacaja mu virisi, wacu usanga Facebook yanje itaye mode pass, ugasanga itaye ibindi bintu. Ariko nzobibigisha navyo ingene umuntu ashobora gubloka Facebook yiwe, nkuko twabibonye kuri WhatsApp. Ata umuntu ashobora kukwinjira muri WhatsApp yawe canke Facebook yawe kuduhakinga, ukuhakinga uwundi nawe niko baguhakinga. Ariko jewe irablotse uhakinge Facebook yawe, irajamwe ikibazo cyusanga Facebook yawe yitaye. Ibyo rero nzobibigisha nani mu bitoro. Nyabone ibintu twiga ntubikoresha inyungu zawe, vyigo bimenye ko bizogufasha. Nuko mugira mubahe mu banyu no mu byanyu mugiraho muba. Ciao ciao.